Numunezero gusubira kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze muri kino kiganiro ikiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora yakoze canke nuno musi akiriko arakora mu buzima bw'abamwizeye ivyo navyo sibindi ni ibijanye n'ibikorwa yakoze ugukira indwara ukwa kumwakira ingene yiyeretse abantu mu vyo bakora canke ingene yabiyeretse kugira ngo bamumenye uno musi rero tukaba dufise umutumire nawe suwundi ni umukenyezi Francine Niyongere yatugendeye muri studio za television Heritage aje kutwiganira ivy'Imana yamukoreye aho yamukuye ingene yamwiyeretse. Karibu Madame Francine. Merci. Yego Francine abamubona abamuzi mbega Francine ninde? Francine yakese nk'abari mu kiza ryari? Urakoze kumijambo. Nitwa Madame Niyongere Francine, hama ndumumama dubatse abana batatu, hama nkaba ndumukozi w'Imana mu ishengero rya Life Center. Francine Niyongere arafise aho yavutse, arafise ko yavutse kandi arafise n'ingene yamenye Yesu, yomenye ryari byo vyagenze gute? Murakoze kumijambo. Jewe nakiriye Yesu mu mwaka w'1992. Ingene vyagenze jewe mvuka mu muryango w'abana 8. Hama ico gihe muri iyo myaka nari umwana muto cane, nari mfise imyaka 12. Hama icatumye nza gukizwa canke imbere yuko nkizwa numvise muri jewe hanjemwe ibibazo numva ata muntu numwe ashoboye kunyishura, ibibazo bitandukanye kandi novuga ngo vyoba vyari birengeye imyaka yanje ico gihe. Ibibazo nagize ni ibi, navuze ni numvise mu mutima hanjemo ikibazo, mbega ni kubera ko umuntu avuka, ni kubera ko umuntu abaho, hama inyuma yo kubaho umuntu apfuye ajahe. Ivyo bibazo biba vyinshi muri jewe, ndabura umuntu ndabibaza, hama igihe kimwe barantumira kuja gusengera muri eglise ahantu, eglise y'abantu bakijijwe. Maze kuja muri eglise ico gihe message numvise bigisha yavuga urukundo rw'Imana. Maze kumva urukundo rw'Imana ca numva vya bibazo vyose narifise bironkewe inyishu. Numva Imana yarankunze inshira mw'isi, hama mission y'ukubaho kwanje nuko nzobana nayo ibihe bidashira. Ca numva umengo ubuzima burafise sense canke buraryoshe bivanye naho buriko buraja. Kuva ico gihe ca numva ndanezerewe Imana, ca ndakira Yesu umwami n'umukiza muri iyo myaka yanje mito. Maze kumwakira numvise amahoro amwe ntosigurira umuntu. Numvise umengo ca kinogo cari mu mutima wanje kiruzuye. Numvise ca kintu cari kibuze cuzuye muri jewe. Ca numva amahoro, ca numva umunezero wo kubaho, ca numva uburyohe bwo kubaho, ca ndabandanya inzira yo kwakira Yesu no kugendana na Yesu. Maze kumwakira ntivyoroshe, kuko jewe navuka muri famille y'abakatolika, nagize intambara zikomeye. Muri izo ntambara zikomeye ca mbere ntibabitahuye abavyeyi banje canke umuryango mvamwo ingene mvuye mu bakatolika nkaja mu bakizwa. Mugabo nari numva ikintu ndonse kirengeye amadini ariko ndonse ubuzima muri jewe. Maze kumva ubuzima muri jewe numvise kurekura ntashobora kurekura. Vyambereye ibihe bigoye, vyambereye ibihe ata muntu antahura, vyambereye igihe abavyeyi batantahura, ariko ndavuga ngo sindekura ndabandanya. Ico gihe narabandanije ngira intambara zikomeye, ndagira ibihano bikomeye vyo mu muryango, mugabo jewe nari numva ukuri namenye ntashobora kukurekura. Mu myaka yanje mike ubu ndashobora gutahura abavyeyi gituma batantahura, nari umwana. Ku myaka 12 biragoye ko umwana aja mu bintu abavyeyi badatahura. Nagiye mu kibanza co kubatahura kuko naje numva umenga ntibari mukuri kugira ngo bashobore gutahura ukuri ndimwo. Ico gihe amageragezwa nagize yarakomeye, barankubise, baranyatsa amadroit muri famille,
amashure yanje narihiwe muri eglise kuko bambwira ati utavuye muri ivyo bintu vy'abakizwa twebwe ntidusubira kugusiporta nk'umwana mu muryango. Kuri bo bumva umengo ndabahemukiye mvuye mu idini ryabo, nanje nari numva ukuri kuje nk'ubuzima muri jewe nkumva umenga si ikibazo c'amadini ni ikibazo c'ukuri namenye. Hama bituma ngumbira uko kuri namenye nemera guca muri iyo nzira novuga ngo ipfunganye canke yarigoye. Ico gihe ntivyanyoroheye abavyeyi ntibantaye hanze, oya nagumye mu muryango mugabo nabayeho nk'umwana umenga ntari mu bandi. Nabayeho nk'umwana atafise uburenganzira nk'umwana mu muryango kuko ntibamenya abavyeyi banje amashuri aho ingene yarihwa, ntibamenya ingene nambara, ntibamenya ubuzima bwanje ingene bugenda. Naragenda gusenga nkataha, gukubita barabona ko naho bakubita sinabihevye, bavuga bati okay ko uhisemo iyo nzira yawe na Yesu bandanyaho, twebwe ntidusubira kugusiporta. Vyukuri vyarandemereye, vyarangoye, mugabo no musi aho ndi canke maze gukura naravuze nti sindabacira urubanza abavyeyi ndabatahura n'urukundo rwabibatuma, mugabo nanje nari ifise ikindi batatahura cabintuma. Rero narabandanije mu nzira yo kwizera Imana, mu nzira yo guha ubuzima bwanje Yesu. Nukuri novuga ngo Yesu yarambereye mu papa, yarambereye mu mama, yarampaye ico umutima wanje wipfuza, yarampaye kubaho numva afise agaciro. Kandi hamwe n'ivyo vyose vyanshikiye narashoboye kubandanya kwiga amashuri yanje. Baciye banshira muri eglise mu bana batagira abavyeyi canke bafise ibibazo, baca nkura ndihigwa amashure mu ishengero. Ico kintu novuga ngo carankomerekeje kuko kwitwa ko ufise abavyeyi babiri ukarihigwa mu bana batishoboye numva umengo biranshira ahantu nk'umubabaro. Ariko hamwe na Yesu navuga nti Yesu ko wemeye ko nca ngaha, igikuru nuko turi kumwe, kandi ko turi kumwe ndabizi ko intambara igihe kimwe izohera, igihe kimwe bazontahura, kandi vy'ukuri harageze igihe barantahura. Gushika uno munsi ngira ngo agakiza nakurikiye ubwabo baragaha agaciro canke barashima Imana ku bwanje ubuzima nabandanije kubaho. Muri ako gakiza Yesu yarandeze kuko yari imyaka novuga mitoyi, uko umuntu agenda arakura aja mu myaka igoye, nagize indero yo kuregwa na Yesu, nagize indero yo kubaha Imana, nabayeho ntinya Imana kurusha gutinya abavyeyi kuko ico gihe cose mu myaka mikeyi, mu myaka 3 umuvyeyi wanje mama yaciye yitaba Imana. Sinovuga ngo twaragumanye ku buryo ari we yoba yarampaye iyo ndero yo kunyakompanya, ariko ikintu shimira Imana nuko mu kumenya Imana kwanje mu myaka mito naronse indero nziza ku buryo no munsi novuga ngo agaciro mfise canke ubuzima ndimwe ni imbuto nabivyo yo kwizera Imana no kugenda mu nzira igororotse bituma no munsi mbayeho ubuzima bwiza. Nariyumviriye ntiyo numvira umuvyeyi nkareka gusenga canke nkareka gukizwa hama nkabivamwo mu myaka 3 akabaragiye kuko yaciye yitaba Imana. Sinzi ingene mbameze, ubuzima bwanje bubabwa butagira insobanuro, sinzi ko nari kwifata nabi canke nari kwicwa n'ivyisha abandi ba jeune muri iyo myaka. Ariko ikintu nshimira Imana nuko n'umuvyeyi wanje yapfuye akijijwe, yapfuye yakiriye Yesu, abavyeyi banje bose kuko n'uyundi yaciye apfa après 10 ans. Rero ico novuga mu gakiza nungutse cyane, naratahuye ko Imana irashobora kurera umuntu atamuvyeyi arimo. Imana irashobora gutegura kazoza ku muntu we n'Imana atawundi muntu arimo, bivanye n'umutima wo kubaha Imana no kwemera ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ryaranyeditse, ijambo ry'Imana ryaranyigishije kubaha abantu, ijambo ry'Imana ryaranyigishije kwanka icaha no gutinya icaha, ijambo ry'Imana ryaranyigishije kugenda mu kuri atajisho ry'uwundi muntu arimo. Uno munsi nkaba ndikongya ivyamwa vy'intango nabivye mu bwana, uno munsi nkaba ndiko ndavyimbura. Murakoze cyane. Ego ni mu majambo make mudusiguriye ibyo mwaciyemwo intambara mwagwanye kugira ngo kubera ko mwakiriye Yesu umwami n'umukiza mukiriye abana. Akabazo kanje mukavuga gati mbega Francine iyo abonye abana bakiri bato bashushe bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza aca yumva iki muri we? Iyo mbonye abana bari muri iyo myaka mpora numva no baba hafi kuko ubu no mu myaka turimwo novuga ngo isi yagira bambi
muri 92 haciye imyaka nimba ntihenze ubu ni nka 30 canke 31 sinzi ubu ivyariho iyo myaka uno munsi sivyo bihari uno munsi abana bononekara kare uno munsi hari ibintu amarezo sosiyo yica abana kubw'ivyo baraba bibarenza imyaka ikintu nama ndiko nditwararika kuko uno munsi umwana wanje afise imyaka mukuru afise imyaka 15 uwa kabiri afise 12 ya myaka nakirizwamo ikintu nkora ndabakompanya ndababwira kubaha Imana bidasavye ijisho ry'undi muntu ndababwira kuba abanyakuri be n'Imana atarindi atawundi muntu arimwo ndabigisha ubuzima bwanje mfise n'abana muri eglise mwana nankadra nkababa hafi nkababwira nti jewe nabivye ubuzima bwanje kurondera Imana ndi muto uno munsi mu gusaza kwanje ndiko ndabona inyungu ico nduno munsi nico nateguye mu myaka 12 mu myaka 13 mu myaka 15 rero iyo mbonye umwana ari mu gushuha canke mu gutwagwa n'ivyiki gihe ari uwo nshobokeye ari uwunkundiye ndamuhanura kuko nasanze ivyica umuntu nivyo ahisemo kugenda Imana yaduhaye shwa ugahitamwo kubaho neza urabaho ugahitamwo kwiyonona upfa kare rero jewe nkunda gukoresha intaye y'ubuzima bwanje hama nkabona ko ari ikintu kivuga kurusha amajambo nkabereka ingene ivyo naciyemo nkabereka nuno musaho ndi bigatuma nabo bavuga ati vy'ukuri reka natwe tumere nkawe Ego Francine kandi yarabayeho ubuzima ubucuti n'Imana kuva kiri muto mbega bifise navuga avantage zihe ku muntu yakirese umwami mukiza kiri muto ikibazo ciza cyane mu kugira relation n'Imana ndi muto vya developé muri jewe canke vyavyaye muri jewe kwizera Imana cyane novuga ngo muri iyi myaka 30 nkurikiye Yesu Imana yanyigishije kwizera mu bintu bitandukanye gushikaho novuga ngo uno munsi nta ntambara yoza inyiganyiza ituma nobona ko Yesu ari muto kurusha ikibazo ndimwo narize kwizera Imana mfise narize kwizera Imana ntafise narize kwizera Imana mu bukene narize kwizera Imana mfise ibintu rero novuga ngo narize kwizera Imana mu rwego novuga ngo runini hamwe n'Imana yancishije mu bibazo bitandukanye kugira ngo inyigishe neza kwizera ico gihe abavyeyi batari ko baransiporta nk'umwana nabaho ndindiriye Imana icikora nambara ruko Imana impaye niga ruko bampaye imyavare abantu batari abavyeyi nabaho mfise uwo nsaba uwo nitezama ari Imana hama mu guhanga amaso Imana vya developé muri jewe kwizera Imana mu rwego rukuze rero novuga ngo muri izo ntambara nyene intambara ya nyuma iheruka kunshikira ni intambara yo kugwara ngira ko iyi ntahe nyene inyuma y'iyi myaka myinshi mu muryango wacu harabaye ikintu novuga cibigwara bitera iyo ngwara nagwaye ni ingwara ya cancer mbere yuko bishika ko narasenze umunsi umwe ndabwira Imana nti Imana jewe sindabona ukiziye ingwara abantu bose numvise bagwaye ingwara barapfuye ndasenze ngo unyere ku muntu umwe canke babiri woba warakijije kugira ngo nshobore kukwizera Imana yarabanyeretse abo bantu ariko rero icirambira ati kugira unyizere neza ngira ndabigucishe ko wewe hamuzovuga Imana wabonye mu buzima bwawe atari Imana warahuye hanze ntihaciye iminsi natanguye kumva ibibazo muri jewe numva ibibazo biza bimbwira ngo mbega wo kumva inkuru mbi wo vyifatamwo gute jewe nkaca nishura nti inkuru mbi ivuga iki nkaca mvuga nti urwego ndiko na Yesu ni runini cyane ku buryo atankuru numva yonyiganyiza hama ndavuga nti inkuru mbi je nkaca nipoza ibibazo nkiyishura mvuga inyishu ikibazo nk'ubu combwira ngo ndapfakaye nkaca numva nti sinoba mbaye wa mbere nobabara norira ariko ndafise Yesu ashika umuntu atashika yomvura akankiza ahandi hakaza kuvuga ngo inkuru mbi y'ingwara ndafise Yesu arashoboye kunkiza nta misi yahaciye haca haza ama message avuye ku bantu hirya no hino bakambwira ati twakurose wagwaye no uri kumfiro mugabo ngo ntiwapfuye cyane ntiwapfuye ngo ushikeyo umubiri wawe wari ugishushe mugabo iwawe hari kiriyo ndonka message y'umuntu umwe babiri batatu ndakunda Imana kuko
imbere yuko ikintu kidushikako Imana iratwibira ibanga ikatubwira ikizoza nubwo tutagitahura hari ubugicamo kugira ngo tube averti ku kintu kigira kiza. Je rero navuze nti bon umutima wanje narawuhaye Yesu naho nopfa ndafise izina ryanje hano naryandikishije mu ijuru bigashika umutima wanje wogenda kandi ahantu heza, ariko sinamenye ko ari igihe ngira ninjiremwo kigoye. Bamaze kubimbarira niho natanguye rero kugwara. Nari nibungenze fisinda y'amezi 6 muri jewe nkumva bimwe umuvyeyi wese yumva yibungenze, numva umwana ariko arakina akinye hari ukuntu yakubita nkumva arakubisa ahantu nkaca numva douleur imwe irenze ntashobora gusiporta. Nimba nicaye naca ndyamaho nyene, nimba mpagaze naca nicara ikintu yarakubita kunda nkumva umengo akubise nko ku kintu umengo ni gihute, kandi ntaco narinzi ko je ngwaye. Haciye iminsi ndibaruka umwana arakwiza umwaka, amaze gukwiza umwaka ya douleur iragaruka. Cenca ndiyumvira none ko narinzi yuko ari umwana akina, ubu naho nigiki kiriko kirambabaza. Niho maze kwarama umwana kwija umwaka niho rero umubiri wanse ndagwara ndaja ku baganga barabura ikintu na kimwe bantora. Ico gihe cose naja ku baganga bambwira ngo ngwaye estoma. Barampa imiti ya estoma, barampa imiti yose ishoboka, nari mfise amadureur hamwe arenze, ariko imiti yose bampa nta na kimwe camfasha. Ico gihe cose naja kwivuza, igihe kimwe ndyamye Imana irangendera, bwa bucuti na developa n'Imana, ndakunda Imana. Imana iravuga. Imana yarangendeye ndi muri ubwo bubabare ntazi ivyo ari vyo, numva ijwi rimbwiye ngo ni wizera neza uzokira neza iyo ngwara. Iyo ngwara sinari nzi yari yo, sinari namva umengo ni bisanzwe ni estoma, mugabo numva ijwi rije kumbarira nkuko umengo none iyi ngwara ni yihe. Ariko iryo jwi ryo kumbwira ngo ni wizera neza uzokira neza iyo ngwara byabaye nk'inkoni nishimikiza muri iyo periode yose y'ubugwayi, kuko navuga nti hari ikintu cambwiye ko ninizera ndakira, rero nta bwoba ngira. Niho umuganga yamvura ico gihe yarananiwe. Uko naja kwa muganga niko natibiro mu mezi 6 ya mbere nagwayemo nataye ibiro 21. Babuze ikintu na kimwe. Umuganga arambona arambwira ati wewe ntituriko turatahura amakuru yawe, ntitutahura igituma umeze uko. Estoma naguha imiti ya mbere ikaze nta na kimwe iriko iragufasha. Acambwira ati reka ndagutransfer ugende ku bindi bitaro uvugane n'undi mu docteur akurabe. Niho yandungika ku bindi bitaro. Umu docteur ambonye nari ndemvye cane sinashobora kwicara, nari ngeze ahantu n'amazi ntanwa, atakintu na kimwe fungura, ndi umuntu ngenda baseguye bafashe. Umuganga ndavye ndashimira Imana umushinga naye yampaye, niwe yantwara kwa muganga, yarambaye hafi bikwiye n'ukuri Imana imuhezagira. Umuganga abaza umushinga ntati uyu muntu kwameze gutya aheruka kurya ryari, aramubwira ati amaze 2 semaines atakintu na kimwe ashira mu nda. Umuganga acavuga ati mbere yuko tuvugana nabanza agende muri urgence, babanze bamutera imiti, babanze bakaruma ya madureur afise, hama dupime ibintu vyose bishoboka turabe. Ati ntitwumva ngene yo bameze gutya babuze ingwara. Ndagenda barantera antidurere, hari hageze igihe bantera amaspasfon hafata imiti ya nyuma bakantera nyinshi doze zirenze mugabo ntizifate kubera ububabare no kuremba. Barampimye ibintu vyose barabura. Jewe rero ikintu ca mbere isengesho ryanje rikuru navuga nti Mana ndakwinginze werekana ingwara afise, kuko sinumva ingene ndiko ndapfa, sinumva ingene ndiko ndagenda mugabo baguma bambwira ngo ntaco bantoye. Mu nyuma rero niho bamaze kungira ama examen yose babuze, baca bavuga bati reka tumutume scanner turabe. Bantumye scanner niho baciye basanga munda babonye inteste yinjiranyemwo, baca baravuga bati reka tumugumane ngaha aje mu bitaro, hama tuzomugira operation lundi hari kwa gatanu. Umuganga arambwira ati ntuzufungure gushika igihe nzokubarira. Bamaze ku maîtriser ayo madouleur
inzara yarankubise bikwiye narashonje bifatanye n'indwi maze iminsi ntarya umubiri kubera numva worohe narashonje hamwe mvuga ni Imana bikuranyigisha n'inzara icarico kugira nzosengera abantu bazoca muri iki kibazo hama mu gatondo bavyutse abaganga baza bantwara muri bloc ikintu nkundira Imana iyo periode yose sinigeze ngira ubwoba bagutwaye muri bloc ego Yesu yarambereye umugenzi wa hafi yarambereye inshuti ya hafi Yesu yarabaye hafi yanje ku buryo nari numva ikimba ko cose nicarekura nari numva ico Yesu atarekura ntikinshikako igihe bantwara muri bloc nagiye mvuga mu mutima mvuga nti mutima wanje ufise indirimbo yihe mu gihe nkiki ya relation yanje n'Imana ndayigarukamo ndayibuka ndavuga nti iyi relation yanje n'Imana nizo nkomeze mfise mu gihe nkiki ndabaza umutima ngo ufise indirimbo yihe ubunyene muri ibi bintu tugiyemo indirimbo zari nyinshi ariko indirimbo imwe hari indirimbo imwe yamvyukamo yavuga ngo ntidufise gutinya habe na gato ngo kuko ubuzima bwanje muri Yesu ngo haba mu vyago haba mu marushwa ngo aturindisha imbabazi atugirira canumva ndaremye barantwara muri bloc ninjiye saa 3 navyutse 17h umunsi wose bariko barankora ikintu umuganga yambwiye bamaze indwi yose atana kimwe bambariye cansubira muri chambre abantu bose barababuza kubabwira ikintu bo babikeka ngwaye gushika ku mushinga ntaye wanje barabimubwiye muganga yavuze ati nije nzomubwira ivyo tubona après mvuye mu bitaro tugira dutaha umuganga aranyegera arambwira ati operation yawe yari iteye ubwoba cyane ati gihe twakopera twasanze ufise tumere zitatu muri intestin ivyo twabonye muri scanner twasanze birenze ivyo tubonye twuguruye kuko yari bambwiye ati turakoresha irya systeme ya laser yo kurabira kure ati mugabo bibaye ngombwa turugurura rero vyabaye ngombwa barugururinda arambwira ati tumere twabonye twikeka ko hoba harimo kanseri ariko ntavyo tuzi turagiye gupima inyuma ya 2 semaines uzoza tuzokubarira inyuma ya 2 semaines nta ngiye nsubiyeyo baciye bambwira ati twasanze urwaye kanseri jewe kumva ico ikintu ca mbere navuze nti Imana ishimwe ko batoye ingwara hama sinagize ubwoba bw'ingwara batoye ahubwo ico novuga cangoye kwakira canke candemere n'urugendo rwo kwivuza ngira mbandanye kuko nari maze umwaka wose nivuza umuganga canambwira ati rero ko tugutoye kanseri cugenda mu Rwanda ahantu bita ibutaro niho bashobora kukugirira ico bita chimiothérapie muri jewe numva birangoye kwakira banyopeye inda barayuguruye ngenda nunamye nta nguvu mfise ndiyumvira ingene ngira mfate voyage hama yari periode ya covid gufata ingendo vyari bigoye byarangoye kwakira ariko ndavuga nti Mana navuyeho ntavuga numvise ndengewe bukeye pasteur wanje niwe yanyandikiye message ambwira ati Francine numvise amakuru yawe ati mugabo nditeze kwambara impuzu y'intambara yo gusenga gushika Imana ihinduye ibintu niho nashoboye kubahuka kuvuga ca ndamubwira nti pasteur narinzi ko ndi umunyenkomezi nasanze ndi umunyantege kuko vyarangoye kwakira ico gihe ngira ninjiremo cyo kubandanya kwivuza naciye mfata urugendo tuja mu Rwanda tumaze kuja mu Rwanda pasteur madamu yiwe aramperekeza jewe rero ko nari mvuye habanyopeye navona umengo babikuyemwo nta vy'amashimiothérapie bambwira ngenda nyene mvuga nti vyaheze nta nakimwe maze gushika mu Rwanda umuganga maze kuraba rapport médicale yanje yambwiye ati tutaravugana ikintu nakimwe bagutoye kanseri kandi igeze kuri phase ya 3 ikintu cihuta haciye ukwezi ugize operation hageze ko utangura ikintu citwa chimiothérapie kugira ndayakire vyarangoye cyane kuko nari maze kumva ububi bwayo nari maze kumva amaefe yayo nari maze kumva ingene harabapfirayo nari maze kumva ingene iturira
muganga kugira nyemeze gukora ico kintu vyamfasha umwanya munini, ariko ndashima Imana ko ku nzira yacu Imana yamifise ingene dushirira abantu beza ku nzira. Nahuye n'umuganga akijijwe akorera muri iyo domaine yo kuvura iyo ngwara ya kanseri, arantahura ingene ntamutahura, arabinyumvisha buhoro buhoro, arambwira ati madamu ukaba ufise abana bakiri bato wipfuza kubaho, ndakwinginze ukora iki kintu citwa chimiotherapy. Akozeho ku bana naca numva nyene ataho mfise mpungira kandi ntashaka kuyikora, ariko ikintu numva no hanura umuntu wese azokumva intahe, azokwemere inama canke impanuro z'abaganga, azovyemere nubwo tuba tutabitahura. Abaganga Imana mu gihe yamushize ngaho ikamuha ubwenge baba batwifuriza ivyiza. Naraciye bugufi ndemera kwakira iyo mpanuro yiwe, acara nambwira ati uzoze jo nyene tuyitangure, kuko ukuteba ingwara iba yamaze gusanzara mu mubiri wose, kuko barakopeye iri kwizunguruka mu maraso kugira ntiyatake ayandi maparti y'umubiri, kuko yarigeze kure. Ntashe novuga ngo kuva nakiriye inkuru yo kumva yuko batoye kanseri n'ubwo rugendo rwo kwivuza, bakaca banyumvisha yuko ntegerezwa guca muri uwo muriro w'amashimiotherapy, nibaza ko nagize igihute. Nagize igihute muri jewe. Mu gatondo ndyamye, pasteur wanje andungikira indirimbo, aha madamu baramubwira ati muhefara yumvirize indirimbo. Iyo ndirimbo yavuga ngo iyo uhora hataba mu ruhande rwanje, ngo isi bayaramize mirunzwe, ngo ariko kuko uhoraho yabanye nanje ndashinga intahe, Imana ni nziza. Iyo ndirimbo narayumvise nca ndaturika ndarira, ca gihute cari mu mutima kiraturika, ndafata umwanya ndarira, hama ca numva ndaruhutse. Isengesho nagize ndiko ndarira nabwiye Imana nti Mana, kuko wemeye ko nca muri uyu muriro, ukemera ko ibi bihe bigoye ndavyinjiramo, isengesho ngize ni rimwe, kurya wabanye na Shadraka, Meshake, Abedinego mu muriro, ndasenze ngo uzombere uwa kane, uzombere uwa kabiri, twinjirana muri uyu muriro, uzumpe kuharengana. Nukuri mejeje gusenga gutyo numvise inkomezi zinjemwo, numva Imana irambwiye ko turi kumwe kandi umuriro utazonturira, ariko tuzojana nawe. Imana iranyakompanya, ndagenda muri shimyo ya mbere, numva bibaye neza. Acarambariza ati kufise abana reka tubaze mu Burundi ko batagira ayo mashimiotherapy kugira uje kubikorera hafi y'umuryango. Nukuri ico kintu ndagishimira Imana ko nasanze nini iyo miti bayitanga, bishoboka ko negera umuryango nkaza ndaja kwivuza. Rero ndi mu bitaro, ikintu cabaye kindi novuga cangoye kwakira, abagenzi banje abumvise amakuru yanje, hariho umwe w'umugenzi wanje cane nawe yabuze abantu bagwaye iyo ngwara ya kanseri. Amaze kubona ndi mu bitaro aca asaba ifoto yanje, aca arayishira kuri Facebook. Mu gatondo mvyuka nsanga ifoto yanje iri harya bambaza, vy'ukuri vyarangoye kwakira. Vyambereye ikindi gikomere ndarira, ndavuga nti Mana, uremeye ko nandagara gushika ngaha, uremeye ko ifoto yanje ija mu isi yose ndyamye mu bitaro, narakwizeye turi kumwe, ariko ndakunda Imana iravuga kandi irivugira. Imana irambwira ngo nabiretse kugira ngo aha bigeze abariho intahe izogera, aha bigeze ari ubukuru bwanje buzogera. Ndashima Imana kuno musi ngeze hajya nyene kuvuga ubukuru bw'ici Imana yakoze. Imana ntibesha. Mu nyuma rero niho natashe mu Burundi, turaza turabandanya ngaha ayo mashimiotherapy. Ni ingwara izimvye, ni ingwara izimvye cane. Novuga ngo shimio tugiye kuriha mu mahera twariha séance imwe naja mu bitaro kabiri mu kwezi. Ni kuvuga ngo kabiri mu kwezi, après 2 semaines naragenda nkararayo kabiri, ni kuvuga namarayo imisi 3. Igitangaza cambere nshimira Imana nuko amahera yose yarakenewe kugira ngo nshobore kwivuza. Umuganga yanyandikiye 12 séances, Imana yarashoboye kuyatanga, ndashobora kwivuza.
atanzo tugurishije nta niyo dufise, atamodoka tugurishije, atakintu na kimwe mu muryango tugurishije, Imana yaratworohereje iraduherekeza muri ico gihe. Igihe rero uyo mugenzi wanje yashira ku marezo sosio nuko azi ko iyo ngwara izimvye yavuga ati yakwabaye nko guterereza isi yose, niho numvise umengo ndamaramaye. Rero nubwo vyanguye nabi yabaye inzira Imana ikoresheje kugira ngo amahera aboneke hirya no hino kugira ngo ashobore kwivuza, kandi vy'ukuri yarabonetse. Seance imwe twariha nka 3 millions duharuye ibintu vyose, ni kuvuga ngo mu kwezi nariha miliyoni 6. Ayo mahera yararengeye ayo twinjiza mu muryango. Rero turafise Imana yorosha ibihe. Nubwo ikibazo kiba kigoye, hari Imana itwakompanya ikazana novuga ngo ikaza guha amazi muri urwo rugendo kugira ngo uzorusohokemwo ufise ivyizigiro, ikuherekeze kugira ngo ivyo bintu bizohere ufise intahe. Rero narashoboye gukora amaseanse yose 12. Ngeze ku ya 6 niho nagize isanganya novuga ngo iteye ubwoba yahaswe kunyica. Ariko ndakunda Imana kuko yasengesho nagira ngo uzobane nanje muri uyu muriro, Imana yarayumvise kandi yarantabaye. Iyo miti badutera ya chimiothérapie ni miti iturira. Umuganga yari yarambwiye ati iyi miti tugutera imbere yo gutangura, ati ntuzosubira kuvyara, umushatsi uzokuvako, inzara zizovako, umubiri uzokwirabura, ahantu uca umuti warawubona wamera nk'umyotse. Ambwira amaefe menshi ati munda bizovurugana, uzokumva changement, uzogwara amadiahe, kandi ivyo yambwiye vyinshi vyarambayeko. Rero kuri séance ya 6 aho vyagiye gukomerera nuko iyo miti yarambwiye ati iyi miti iturira ingwara, imigera y'ingwara igaturira n'abasoda b'umubiri nibikomeye, iturira vyose kuko tuba turiko turaturira nyene. Maze kugera kuri iyo séance ya 6 niho imiti ntihenze mu mico ico bita amachimiothérapie, ni nk'ubwoko butanu bw'imiti bavanga. Hariho itangura prechimio, iproteja, maefeniki, hariho rero imiti novuga ibiri turira. Umwe rero uturira wa nyuma. Uwo muti wategerezwa kumara amasaha 28. Kuko numutukaze niwo mututurira, niwo mutuvura. Uwo muti barawupima ku buryo haza kamwe inyuma y'amasegonda menshi. Ariko umunsi umwe ndyamye mu ijoro, uwo muti bawushiramo nka 7 z'ijoro. Après amasaha 2 nihindukije sanga umuti washungurutse wampezemo. Jewe ndyamye mvyutse ngiye muri toilette, turara abantu wasesetse turawubura. Sanga iserumu nabujije ukuboko, iserumu yirukanze umutumhereramo. Vyari ibintu biteye ubwoba, ni nk'urupfu rwari runshitseko. Ariko Imana yaranyigishije ngo umuntu abaho kuko Imana yakunze kwabaho. Iminsi Imana yadushiriyeho yo kubaho itarahera, umuntu ntapfa gupfa. Kuri jewe novuga ngo nabwiye umugade marade wanje ngo mfuka turyame kandi nawe usinzire. Mugabo yarayandaba kuko yavuga ati ibi bintu bishitse ntituzi ko buca. Mu gatondo abaganga twarabibabwiye baragira ubwoba, bavuga ati uyu muti waba wamanutse mu masaha ngahe ko tuzi ko uyu muti ari nk'ubumara uturira, vyagenze gute? Turabisigura mugabo urumva yari nk'isanganya yabaye. Mu gatondo hageze ko ntaha nategeza gutaha ku mugoroba, abaganga baranse kundekura, bavuga ati ibintu vyabaye ni nk'ibara, ntuva guma tugusiriveye. Hama nanje nari ndemerewe kuko mfise umwana, nari mfise umubebe muto. Ndabwira umuganga ndafise nimero yawe, sishobora kuguma nkeneye kuja kuraba umwana. Ndagiye ninumva vyanse ndagaruka. Abaganga vraiment Imana ibahezagire barashoboye kunsova, barantera ishinge zishoboka kugira abanyugare, kuko bavuga ko umuntu ari ku machimiothérapie agize ikibazo ca diarrhée n'ubushuha bagiye. Baranteye imiti yose ishoboka kugira ngo banyugarinda shobore kutagira ico kibazo. Maze gutaha nashitse muhiramera nk'umuntu agiye muri koma. Nararyamye kuva mu ijoro, ubwenge bwagarutse, nashoboye kuvyuka saa 7 y'umurango ukurikira. Mera nk'umuntu ari muri koma atabwenge ngira, nihindukiza vyanka, uwana umuntu nyene yagiye. Sinzi nyene iciyumviro canje mu ndavuga nti reka mvyuka abana ko bagira bave ku ishure, nje muri douche nisuke kwa amazi peut-être ndasubira ngira inkomezi.
bene data nshitse muri salo nahevuye muri douche nafashe gukikiyo ngo ndabe sanga ururimi rurirabura mu mutwe numva ndiko ndasha meze nk'umuntu yanyoye iteremosi y'amazi ashushe numva mu nda ndiko ndasha numva umubiri wose uri kurasha nuguriye akanwa byari bikomere ku mugoroba nagize ubushuha atamuti n'umushobora kungarukana ndatelefona docteur acambwira ati nyaruka nja nsubira mu bitaro maze gusubira mu bitaro niho umushatsi watanguye kumvako narakora ku mutwe gutya umushatsi ugakoroka aho ndyamye ugasigarako ivyo bintu byantanguye nkiri muhira umwana mukura mbona byaramumereye nabi yarabigwaye ku buryo kumugarukana byarafashe umwanya maze gusubira mu bitaro banzaniye umuntu ashobora kumwa kuko nararyama hasanga iyi parti yose umushatsi wamvuyeko ivyo bintu byarandemereye ku buryo naye numva ata muntu numwe shaka hafi umugarde marande wanje aryamye ndasenga ndabwira Yesu ndavuga nti Yesu urihe Yesu inkomezi ziraheze ndabwira Yesu ko wampevye numva nibutse rya sengesho Yesu yasenga ariko umusaraba ngo mana ni iki kikumpebesheje ariko ndakunda Imana ntiturekura naciye nugurura Bible nsoma ahajya Yesu abatizwa na Yohana hama ngo ahejeje kubatizwa ngo yumva ijwi rivuye mu ijuru rimubwiye ngo uri umwana wanje kandi nkunda cyane numva Imana impaye iryo jambo ngo muri uyo muriro uri kuracamo ndagukunda kandi turi kumwe maze gusoma iryo jambo numvise umengo ni inkomezi zingarutsemo wamenga nurushinge banteye go kunsubizamo inkomezi numva ukwizera kurasubiye kuvyuka nsubira guhagarara ndavuga ni Yesu tubandanye urakoze kuma inkomezi zo kubandanya baranzaniye umuntu aramwa numva ndagize amahoro iki gihe cyose cyo kugwara ikintu nkundira Imana nuko bwa bucuti nabibakera igihe cyose numva vyanse naramuhamagara Yesu akaza nk'inkomezi muri jewe akaza akampa ijambo nkaca numva nsubiye gukomera ijambo Yesu yamani ntiryari kuva ku muntu numwe sinumva ico gihe umuntu yovuga ngo numve ariko sinzi ngene yabigenza muri jewe yandongora gusoma ijambo canke nkumva ndagize inzozi canke nkumva ndagize iciyumviro nkaca numva inkomezi ziragarutse novuga ngo akamaro ko kwizera Imana hakiri kare Imana ikubera inshuti mu gihe atamuntu yoba inshuti vyari ibihe bigoye nabonye Yesu nk'inshuti ya mbere Yesu yarengeye abaganga Yesu yarengeye umugabo Yesu yarengeye uho tuvukana Yesu yambaye hafi kurusha umuntu numwe kurusha ikintu na kimwe mu bitaro narashoboye guheza amaseanse maze kugera kuri seanse ya 12 umuti waranyase ariko umuganga yaravuze ati turashimiye Imana ko uyu musuko umuti ukwaze kuri seanse ya nyuma ibi bisigura ko ingwara iba yaheze mu mubiri ndashobora kuziheza après amezi 2-3 nca ndasubira kuja mu Rwanda ndagija kugirisha contrôle maze kugirisha contrôle umuganga yamvuye yambwiye ati madame félicitations ingwara yaraheze yose mu mubiri genda ushinga intahe genda ushimira Imana umeze neza cyane yambwiye ati ukomeye kurusha umuntu atigeze kugwara rero nje ngaha gushinga intahe mvuga ngo Yesu ntatokura umuntu Yesu ni inshuti yo mu bibazo ntawe amwizigiye amaramara naramubonye ampoza vyananiye kwizera naramubonye asubizamo inkomezi zampezemwo naramubonye ambwira ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana agashikiriza ico yambwiye kikaba ukuri naramubonye atabesha igihe kimwe umuntu yarangendereye arambwira ngo uru rugendo utanguye go kwizera ni wewe n'Imana nta wundi muntu wa gatatu arimo arambwira ngo igihe uzokumva kwizera kuguheranye uze wibutse Satani umubwire ngo Satani nimba no munsi nkiriho suko wangiriye ikigongo suko no munsi unkunda nuko vyakunaniye komva inkomezi z'Imana zakurushije inkomezi rero nzobaho kuko Imana yahisemwe kombaho rero numva no shimira Imana cyane
mu kumenya Imana kwanje kare kwanyigishije kumwizera mu bihe bitandukanye, kwanyigishije kumuhanga amaso atawundi muntu numwe nishimirije, ku buryo navuze nti nta kibazo na kimwe coza kinyiganyiza ukwizera Imana yashize muri jewe. Sinumva ikintu na kimwe cohaguruka cotuma nkura amaso kuri Yesu namenye ku myaka 12, kuko wa Yesu wa myaka 12 niwe nabonye mu ntambara zanje zitandukanye gushika no kuri intambara y'urupfu mperuka guhura nayo. Rero numva notera intege umuntu wese kwizera Imana birimwe ikimazi kurusha kwizera ikintu na kimwe. Imana yarahagurukije amahera mu isi yose, abantu nzi nabo ntazi baranterera. Imana yarahagurukije abaganga beza baranyitaho. Imana yarahagurukije iyo miti irashobora kuheponda. Imana yarampaye inkomezi ico gihe nsubiye inyuma gato. Icanyeretse ko nizera vy'ukuri kandi Imana yankomeje. Muri ico gihe c'ubwoba hariho abantu baza kundaba bakarira. Hariho abantu bantinya, hariho abantu batandaba kuko nasa nabi, nasa n'umuntu ateye ikigongo. Rero abankunda batinya kurira mbona. Ariko nagira ndababwire ngo hamwe no kwizera Imana, Imana yanyigishije ibintu bitatu. Muri iyi ntambara narize gusinzira mu gihe kimeze nabi. Itiro ririmwo amahoro. Imana yampaye amahoro, Imana yampaye itiro, Imana yampaye gufungura. Imana irambwiye ati ibi bintu bitatu biri kuri wewe nivyo bikwereka kunyizeye vy'ukuri. Kuko umuntu ahungabanye nta tiragira, umuntu ahungabanye nta petagira, umuntu ahungabanye nta mahoro agira. Ariko Imana yampaye amahoro mu gihe c'intambara. Rero novuga ngo ndumumama nize kwizera Imana, ndumumama nabonye Imana kenshi mu myaka myinshi ku buryo novuga ngo nzomumira ko uwo Yesu sindiko ndarota ndamuvako naho hoziki naho hovyuka intambara imeze gute, ahubwo nibuka ivyo Yesu yankoreye bikomeye bikama kwizera no muri iyo ntambara iri imbere ko ashoboye kuyingwanira. Imana ibahezagire. Amen. Amen. Murakoze cyane. Francine arakunda Yesu. Francine Yesu yamukuye ahantu henshi kandi yamukuye ahantu hagoye. Bano mwese Francine nibihe bindi vyizigira afise. Mbega Francine niyabona Yesu mu bundi buzima, Francine aravyiteguye yumva merewe gutya vy'ibyibutse kashobora guhura n'uwo Yesu yamukora ivyo bintu byose. Batije ikibazo kiryoshe cyane. Hari gihe murambwira Yesu ni Yesu ndagukunda ku buryo naho utosubira kunkorera ikindi. Nibutse ko nzobana nawe gusa. Nibutse ko nkunzwe nawe, naho hagarika ibitangaza, je nawe twobandanya. Yesu ndamukunda mu rwego rumwe numva mu buzima bwanje, novuga ngo ni kirungo c'ubuzima gituma ubuzima bwanje buryoha. Aho tugeze nawe hararyoshe ku buryo ahandi numumengo aha honyene hararyoshe, ibindi vyo numumengo hari indirimbo imwe numvise ahantu mu gikorane vuga ngo Yesu ngo no kubona ngo naho uremereye ngo no guheka. Yesu yampaye kumukunda ku buryo numva umengo no muheka. Rero kumenya ko nkunzwe nawe, kumenya ko ivyo nocamo vyose ashigikiye. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo ivuga ngo tugumane mukiza, ngo nta wundi nizigiye yontabara, nta wundi nizigiye ari hafi yanje, nta wundi nizigiye yonkura ahantu hariho hose noca. Ivyo bituma mpindukira nkasuzugura Satani, nkamubwira nti Satani wewe nta bwoba wontera kuko umufise arakomeye kukurusha wewe. Ivyo yankoreye binyemeza ko nibiri imbere yo binkorera kurusha wewe. Naranabwiye Satani muri iyo periode yo kubwana, navuga Satani umviriza muri iyo periode yo kugwara, ndavuga nti naho jewe nopfa si wewe wobu ntwaye, noba ntashe ku mukunzi wanje. Nagira ndamugirira itangazo ngo Satani ngira ndakubwire ngo ibi ndiko ndacamwo wewe nturimwo, ni jewe na Yesu. Wewe nta kuboko kwa nta relation je nawe dufitaniye, ni hagati y'umwana n'umuvyeyi. Rero kuko umuvyeyi ankunda nzoharengana kandi ntabesha naharenganye. Rero numva umenga ivyizigiro vyanje naramubwiye nti Yesu kubaho kwanje no munsi numva ari bonus wampaye. Numva mbayeho imyaka ntari nkwiriye kubaho. Rero kunyongeye kubaho naho navuga naho nomara umunsi umwe jo nkacampfa, umpe ku maximize iyi minsi n'aya masaha ndagukorera ico nategerezwa gukora. Numva merci yanje ari gukora ibijanye n'ubugombe bwiwe. Numva merci yanje yo kumubwira ari kure kuri ubuzima bwanje mu maboko yiwe antwara uko ashaka.
hama hejuru y'iki kintu naciyemo Imana yakimpereyemo ministeri yo gufasha abantu bagwaye ingwara. Imana irambwira ati uru rukundo wabonye nsubiye inyuma kandi Imana yarahagurukije abantu mu ishengero bashigikira. Jewe kera nari umuntu nkunda gutanga urukundo mu bantu, ari umuntu yavyaye, ari umuntu yabuze, ari umuntu narakunda guseruka. Harageze igihe bakwa kunyita ngo ndi garde malade wa life center, uwibarutse uwabwize iki numva no muba hafi. Rero jewe ico nise iyi ngwara noyiha titre ngo n'urukundo rw'Imana. Abagenzi banje barakunda kumbwira ati kutwitaho cane, none wewe tuzogukorera iki ko uvuga kudashaka kuvyara abana benshi? Je nkavuga nti je nkorera Imana. Hama iyi ngwara imaze kuza ndagira ndababwire ngo Imana yarahagurukije abamama mu ishengero bakreya groupe yo kunsengera ntabizi. Abamama bariorganiza barakreya groupe yo kungemurira. Umwaka wose imyaka 2 nivuza nta munsi numwe umushinga naye wanje yafashe igapo ngo aterure icayi ngo angemurire kwa muganga. Baravuze bati tureke pasteur kumuruhisha, abamama twiyorganize, ugemura mu gatondo, ugemura saa sita, ugemura mu ijoro. Mbona urukundo rw'Imana mu bantu, mbona ikibazo canje cikoreye ishengero ryose, kuburyo ivyo byose byatumye numva nkunzwe n'abantu n'Imana, bituma nuzura inkomezi. Rero muri iyi ngwara yanje Imana yambwiye ati urukundo wambonye ko biciye mu bantu genda uruheba ry'abantu, ico wanyumvise kugenda ukibigisha. Rero natawe ngo Imana yacishije mu gihe kigoye kugira ngo mbe hafi ntange message mu bantu bariko baraca muri ivyo bihe. Rero mu bibazo havamo ministeri, mu bibazo havamo igikorwa Imana iduhaye. Rero ndi umuntu numva ngo ndanezerewe. Nahaswe kumera nka wa muririmbyi yavuga ngo iyo mbimenya simba nararize, kuko muri iki wampayemo igikorwa cyo kugukorera. Rero kutemeye ko mfa ko hanyongeye imyaka yo kubaho, nzokora ico wandemeye gukora, nzokora ico wasigarije gukora. Imana ishimwe ko yakurokoye kandi yakongeye ubuzima, yakongeye imisi yo kuyikorera, yakongeye imisi yo kuyizigira, kubandanya we ushinga intahe kugira ngo n'abatayizi bayimenye. Nina hano duce dusozera ikiganiro cacu, ikiganiro c'intahe ya Madame Francine Niyongere. Intahe yariryoshe gose, intahe ikora ku mutima, intahe itera abantu intege zo kwizera umwami Yesu, kumukorera. Na cane cane cyo twakwemo cyane nuko twakwemo yuko umuntu yo kwizigira Imana akayizera, umuntu yobaho akonsulta Imana gusa, ataraba hirya no hino, atawundi muntu numwe two kwizigira, atawundi muntu numwe two kwizera, atawundi muntu numwe twobaza ivyacu, ariko dukwiye kubaka ubucuti nayo no gushika no mu bihe vyoroshe no mu bihe bigoye. Mwakoze mwese mwariko murakurikirana no ntahe, mwakoze mwese mwariko mukurikirana ibiganiro vya HTV. Ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu mitima yanyu. Imana ibahezagire.